Ishirahamwe APG Inkingi ryaratunganije ku magenekerezo ya 17, 18 na 19 Nyakanga uyu mwaka inyigisho kugwaruka rw'imboneza rwo mu ntara ya Buhumuza mu makomine ya Gisagara, Gisuru hamwe na Ruyigi. Inyigisho zerekeye gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Bamwe muri urwo gwaruka bakaba bagiye barashinga intahe mu byo baranguye mu kibano, haba ugutatura amatati eka no kuyakinga. Jean Marie niyo mwungere umuyobozi nshingwa bikorwa mwishirahamwe APG Inkingi yaratuyagiye uko uwo mugambi ushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Onifame uriko urashigwa mu ngiro. Mugambi twatanguye twabitanguranye hamwe n'intwaro, hanyuma turabaha inyigisho zijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba no kuyakinga. Turabaha inyigisho zerekeye ingene bashobora kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Turabaha n'inyigisho mbere zijanye no kubona uruhara rw'ugwaruka mu kibano, uruhara ingene zimbuga ngurukana bumenyi babana nazo. Umugambi mu bisanzwe yerekana ingene uruhara rw'ugwaruka na cyane ugwaruka rw'abigeme mu guharanira amahoro no gutsimbataza umutekano mu kibano. Izo nyigisho rero zikaba zari zishimikiye ahanini kuhimbazwa y'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro, nk'uko tubandanya tubishikirizwa na Jean Marie niyo mwungere. Twari turamutse no munsi turiko turashobora guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku civugo catanzwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU. Twagiti twese duhagurukire rimwe twubaka isi irimwo uburinganire n'iterambere ridakumira kandi rimwe iterambere riramo. Hama rero nkuko twabitunganije dushigikiwe n'ishamwe rya Onifame muri no makomine atatu, twiyumviriye yuko gwaruka tworushira hamwe kugira ngo rushobe kurungikira ubutumwa urundi gwaruka bwo mu kibano, muri komine aho babaye, ku mitumba aho babaye, eka mbere n'isi yose, kuko ishamwe rya APG Inkingi ryafashe ya mbere kugira ngo rishobore gushaka gushwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi zose ibikorwa vyiza biriko barakorwa n'urugo gwaruka muri ano makomine ya Ruyigi, ikomine ya Gisuru, ikomine ya Gisagara zo mu ntara ya Buhumuza. Twabonye yuko gwaruka irushize hamwe cyane ugwaruka rw'abigeme n'abakenyezi rushaka gukora ibintu bitari bike. Duheje kuronka ama message ashika kuri 15 atandukanye, aho ruhimiriza amashengero, ruhimiriza abanyepolitiki, ruhimiriza abarongozi, ruhimiriza gonyene, ruhimiriza abakenyezi, ruhimiriza abantu bose bo mu kibano kugira ngo dushobe gushika kwiterambere rirama kandi ridakumira. Twashimiye rero n'ukuntu n'intwaro yitaho bino bikorwa byacu dukora, ni kenshi twama turi kumwe nabo, twifuza yuko bazosubira mu kibano tuzoba basubiza ari ugwaruka rushobora nyene kugira ico rutereye mu iterambere ry'igihugu cacu. Turashimiye rero ishamwe Onifame ryashoboye gutanga uburyo rikadushigikira, eka mbere tukabemereza neza yuko ishamwe APG Inkingi atana kimwe ritazohengeshanya gukora kugira ngo imigambi myiza y'ugwaruka isimbataza amahoro ikaburira abigeme n'abakenyezi ukerebuka byose ko tuzoshira mu ngiro. Abajeje intwaro barashima izo nyigisho kugwaruka kuko ngo zituma bitunganiriza imigambi yabo, bagatera kamo amashirahamwe hamwe n'ibindi bisata bishigikira ugwaruka gutsimbataza izo nyigisho. Mbere n'inyuma y'uwo mugambi, Gahungere Louis arongoye zone Kirambi. Akarusho karahari kandi gashimishije cyane kuko urugwaruka ruzaronka inyigisho zitandukanye bituma ubwabwo rwitunganya mu gukora imigambi itandukanye y'iterambere. Niyo hagize agacamo akacanga kariya bagaheza bakamenya ingene bagatumbereza akababakiye bakaca bitura indongozi cyane abandi izindi nzego ziba ziri mu mice itandukanye, bityo bigatuma urwaruka rwitaho cyane imigambi y'iterambere kurusha. Akamo twotera amashirahamwe canke ayandi ibindi bisata bishigikira urwaruka nuko izi nyigisho zotsimbatazwa, maze n'umugambi niyo umugambi umaze guhagarara bakabandanya bakurikira abarose izo nyigisho kugira ngo ibandanye bifasha bo n'ikibano, maze iterambere ribandanye ridusaga. Eka no mwishirahamwe APG Inkingi basaba leta kubandanya ishigikira imigambi y'iryo shirahamwe mu ntumbero yo gushika kwihangiro ry'imbona kazoza y'igihugu. Kuri leta y'u Burundi ariyo leta yacu, twashaka nayo nyene ducishije mu bushinganje butujejwe, bushinganje bw'ugwaruka, tubasabe yuko
bokwama badushika nkuko ama babikora muri ino migambi yacu. Tuba twifuza yuko tuba turi kumwe nabigihe cose, eka mbere kugira dushoboye gushika kuri rya mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 rutembere mu 2060 tuzogufatana amaboko twese turi kumwe, twese turi hamwe tugafatana amaboko na leta yacu y'u Burundi tukayishikirana ikadushigikira ibyo dushoboye, kuko ano mashirahamwe dukora afise akamaro kanini cyane mu kibano mu gihugu. APG inkingi ishirahamwe ry'ugwaruka giyemeje gutsimbataza amahoro n'uburongozi bwiza mu kibano. Ivyo vyose rero birasahiriza leta, aho iyo yitaba yashitse twebwe tukayisahiriza tugashobora gukora ibikorwa by'iterambere tugashigikira igihugu cacu. Uwo mugambi ukaba umaze ikiringo kirenga umwaka uriko urarangurirwa mu ntara ya Buhumuza, ukaba urimwo ugwaruka rw'imboneza rugera ku bihumbi 10 n'amajana 8.